Hello guys, mumeze gute? Murakomeye? C'est Mignonne toujours behind camera kuri Shineway TV. Nkuko muvyumva, nanyumva ariko ntimumbona. Icambere ndagenda gusaba ukaba subscribe kuri Shineway TV, ndagenda gusabe uyikore kugira ngo uzohore ubu wa mbere mu gukurikirana amakuru yacu. Yes, iyo ninga rero mama mubizi ko tugira tuganire. En fait hari ibintu biba bigasaba ko maybe ndenda bivuga ko canke undi wese akabivuga ko, ariko heureusement ko ntari wa mbere abantu benshi barabivuze ko mugabo naje navuze ati kameme il faut que ngira ico mvuze. Turi muri 3 fois time muri Solution Couple muri Noraske na Fanny Lavine couple igezweho. Fiko niwe yigeze kuvuga akantu ndavuga ati ego me vraiment ikintu avuze nico yaravuze ko ikintu cerekeye nuko ngo ama YouTube channel uno munsi ngo ashaka dimo pana kuvuga ngo ashaka YouTube channel sigize civuga kuri iyi famille ira like ni content mu bisanzwe muri iyi misi dufise, kandi ni ibintu biri easy kubera ko hari umuntu wese agira igihe ciwe, so rero bari mu gihe cabo cyane. Hariho abantu nabonye bandika mu makomantere kuko murabizi ko bibarutse dutangura cyane tubibarutsa tubabwira ngo congratulations, ni ibintu n'intambwe navuga ngo abantu benshi bifuza gushikamo. Hari igihe ushika mu rugo ugasanga abantu baravuze ye murabanye ariko ntimuzovyara ye bla 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 nimwagira ibi nibi nyine, ugasanga amajwi ari nyuma y'ibyo muri ko murakora ugasanga ni menshi cyane, canke ibyo mubayemo ugasanga ni menshi cyane. Mugabo ahese hatemo Imana yabatera iteka ugasanga abantu batanga kuba create babagira nk'abakunzi. Ndibuka Fanny Lavine agitangura gukundana na Noraske harabaye amatake vraiment gauche à droite, ye agosumvye imyaka bla 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 bla, ariko burya hehe nimba yo musunze imyaka we bite vyawe, nimba yaramukunze akamukunda kugera ntavuze yamukunze kubera ko afise amafaranga none ko yamwemeye. Fanny Lavine niwe muntu wa mbere afise amafaranga aha mu Burundi, yaramukunze n'inzira ya bose. Okay, n'inzira ya bose wowe waramuciyeko. Ufite mbafise ibibazo byinshi byo kubabaza mugabo ngasanga nta nyisho ndabifitiye, ahubwo uzi ubyandika muri commentaire nimba waragize de commentaire negative ukavuga ati ngaha hantu hari ikintu cabaye nari ndahari muge kitabaye uhari. Shala funga umudomo uhore ariko tubakeza cyane. Turabona ko babanye mu bihe babatatse mu bihe bagize amatake menshi, ariko barabirengera barabana. Hejuru yo kubana none raba bibarutse ikibebe ciza, igihungu ciza. Siturabona mu maso. Fanny Lavine yavuze uno munsi mu hariyo video naravye bakoze kuri Solution Couple, aravuga ngo ntiharagira ko bamwerekana igihe bihaye, nikiragira hano haza kuvuga ngaho mu makomantere ngo mutatwese umwana ngo bla bla bla. Yavuze ko igihe bihaye kitaragera kugira ngo bamubereke, kandi mutegerezwa kubahiriza ingingo zabo kuko bakundana siho mwari muri, biyumvira kuvyara siho mwari muri. Ni ukuvuga ngo n'igihe biyumvira igihe bazokwerekana umwana vous n'êtes pas là, bisigura ngo mutegerezwa kureka ibyo baberetse akaba ari byo mugenderako, mwaba mukangaho muri abafana gusa. Twashaka rero nka Mignonne nashaka kubakeza cyane, Imana ikomeze kubagirira neza. Mwarakoze gusimonta ibintu byose bitari byoroshe, ibihe bitari byoroshe, mwarakoze kubisimonta kugira ngo mukomeze kubana, kubera ko today biba bigoye ko abantu barengera amajambo ugasanga hari abantu ariko baravuga urumva nibi. Hari n'igihe umuhungu wenyene kuri kote yiwe usanga aremerwa n'amajambo. Ndazi neza reka ndafise témoignage, ibi ndiko ndababwira si byo kubesha, kubera ko ndafise témoignage y'umuhungu yigeze gukundana n'umukobwa amusumvye imyaka. Uwo mukobwa yarashaje vraiment, nanje ndabivuga yarakuze, twese turashaje mugabo hari abahungu baje kutuduraga nka je kudragwa n'umwana w'imyaka 15. Muravyumva namwe ntibi normal, c'est pas normal. Dimon c'est normal kubera ko umuntu maybe afite urukundo, mugabo ko abantu babivuga n'ibintu biri simple. Ico gihe rero uwo muhungu bari bageze ku ntambwe ishimishije yo gushinga meme na date yo kubana, mugabo uwo muhungu iwabo baramuremera, abagenzi baramuremera, like ni wa muntu atabari yareze ari kumwe n'umusheri wiwe ugeza igihe
amuheba guys, aramuheba kubera amajambo y'abantu. Maze ko mwe musitazanya abavyeyi bite byanyu, gute muja kwinjira mu nkundo z'abantu bakundana, aba cousin cousine, gute muja kwinjira mu nkundo z'abantu bakundanye igihe yimvira kumukunda mutari muri kumwe, ugasanga baramuremereye, ugasanga afashe decision kubiheba. Ico gihe umukobwa nibaza ko akomereka bivanye nuko deja abakuze yarageze kubona uwo barushingana, hama umuhungu muramubwiye ibintu byanyu hama aramuhebye. None pourquoi vous êtes comme ça, mugatuma abantu batandukana? Murabona ko bigira des risques. Ariko no risque nibaza ko nibaza ko rero umuntu yahuye n'amatake menshi, nibaza ko byabaye wewe n'inzira ya bose, yewe wafise abana bangahe, mugabo agakomeza ahaguma ari icuki ciwe. Mwatoye ubusa, mwatoye zero. Oh my god. Rero uno munsi mfashe iyi minota itarenga mike kugira ngo ndababwire d'abord ngo congratulations, mukomeze kubyara abahungu n'abakobwa. Sinababwira Vanilla Vene nabonye ariko akora aka video ngo ntazosubira ngo hata namwe yatongera kufanya nini, I don't know. Mugabo sinova ngo ntihari amahoko yasi ndajayo ngo subire ngo ntihababa, hashobora kuba hababa. Mugabo iyo ubonye umusaruro w'ico wakoze biba biri byiza, biboneka neza. Nko mudazo wumubwiye ati uzosubirayo ebana, kubera uburyohe bw'ikibeba yifitiye, aravuga ati nzosubirayo cyane. Ubwo ariko mubaza 2 jours avaye ko abyara, ndabizenza ko ari kubwira ati kare. Ariko ibintu byose bigira intango bikagira ni herezo. Donc ibi nta herezo bifise kuko deja biracari mu rukundo, biracana umwana wa mbere babyaranye nka solution couple, kandi baza ko solution couple kubera ko babereye akarura abantu benshi. Rero mukomeze gutera imbere, ndazi ko murabiganiro byacu. Merci, narabibonye ko mwagize commentaire ku kiganiro twakoranye na Abel Nduwayo, mwarakoze yeca numva ndi fisi ibiro boku kubera ko mbabona ko nshigikiwe babantu kumbe barakunda ibyo dukora. Mnahubwira ati courage, gufata umwanya kandika commentaire akubwira ati courage. Abantu benshi baza ko bobigira, abantu benshi naza ko bigomeye ngo tukone mu ndiko ndabaza mugabo. Abantu benshi bafata iyo initiative. Hari abantu tuvuga ko mbere bakavuga twe tuvuga ku ma blend adosumba, ariko ni byiza twe ndemera ko mfise bakuru banje kandi kubavuga ko ibintu biri easy. Nivyo abangombwa ko nabisemba nzobisemba, mugabo kugira ngo tuvuge neza kamera nitwa tuvuga ibintu bibi gusa. No muzi ari abantu batanga kuvuga bavyaye wa mbere bazosha bareka, nibareka ari abantu vraiment batigera baba satisfait no kuvuga nabi. Like batavuga ati ewana nahejeje, ugasanga atanga kuvuga nabi akimenya ko bakundana kugeza baze babyare abahungu abakobwa, ugasanga ashaje avuga nabi. Rero iyi Imana yezagiye, reka tube duhama, reka tube tuja ku ruhande rw'Imana please. Reka kuja ku ruhande rwa shetani nawe ikintu aguhemba ni zero. Hari kuja ku ruhande rwiwe ugasanga uri kuvuga des commentaires négatifs. None bazakota mwana w'Imana yarakuye kuvuga des commentaires négatifs. Bazakota mwana w'Imana abona ibintu byiza ngo agume abitera amabuye. Ico gihe bufisa gahaze, umuntu w'Imana bufisa akantu gahaze. Usubire ku mavu, usubire mu ishamba, usenge Imana kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Rero wari umwanya narifashe ndabatera intege, courage. Ebana sinzi basanzwe bazifise yaje. Vanilla Vene we yatoye microphone ariko arakora ibiganiro avuga ati nta kuryama. Abandi konje ya maternité usanga imara 49 jours, je sais pas ntabyo nzi. Mugabo wewe inyuma y'imisi mike yayibarutse twamubonye. Ebana ngira ko no misi azoreka asohora ama film ngo nta kunyoteza abakunzi biwe. Twamubonye mu bikorwa yamaze gusohora deja ikiganiro cyambere kuri solution couple. Our solution woman nako notre Vanilla Vene yamaze kuduha ibintu byiza cyane. Notre solution woman icyongereza kiragoye yitachit yamaze gukora. Rero nibaza ko natwe nk'aba jeune en fait ariko je kino cyose nkuramo inyigisho nakuyemo today nuko atakuryama. Kandi navango mukene ngo ntaryama, oya bavuga bati nta kuryama uko Vanilla Vene mukene nta kuryama. Uzi neza ko kurandira mu kati nika kandi babwiye ngo don't give up.
ntiwabyaye ngo uce ubivamwo ahubwo wabyaye kugira ngo bandanye gukora cane kubera urya mwana mu minsi izoza wari umusitari kumugusumbya niwe azoguha amavyuzi niwe azogusumira ubugari niwe azokugurira imodoka nshasha of course yes muvyumva gute birateza so bayi rero nagomba ndabatera amashurwe kugira ngo nyine nande nikorere utwantu twanje nicecekeye mugabo kameme ndi kuri côté positif côté positif mvuga ati courage and congratulations kandi komeze kudukorera ibintu byiza kugira ngo tutazigira tukubura wakoze kutwereka ko d'abord uhari wakoze kutwereka ko niyo uvyaye d'abord Vanilla Vine avuye ko genda kuvyara yakomeje gukina filme ndaza kubereka amafoto noneho muri ko murayabona uza kubona ahantu ariko arakina filme afise indikuze hasigaye ngira nk'indwi imwe ngo avyare bro bigere n'abantu bake babishobora ugasanga après quelques jours avyaye yasubiye ku kazi ibintu c'est très encourageant nka je niko ndiyumvira kuzoshinga urugo hama ngo ndayiha umuntu ngo ayikorereko mugabo nje nzoguma nikorera en fait elle m'a encouragé kuvuga ngo ni naho nzogira mariage ejo nzabandanye n'umukozi wanje wenyene sinzoca nangaje abandi bantu nimba mvyaye simvyaye kugira ngo namikare nzaye kugira ngo mbandanye nkora so guys merci beaucoup kudukurikira ukuri kimwe cigo kivuga ngo I never give up malgré ibihe byose ndimo simeba abandanya ciao ciao à bientôt